duhaguruke cyo tumusaba ashike hano atuje imbere mu gusenga Imana tubone kumva ivy'Imana yateguye kuri twebwe. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye bwirukiro bwiza, turagushimiye cubahiro cacu, turagushimiye ko ari wewe wuguruye imiryango abana bawe bakinjira mu ngoro yawe. Izina ryawe nirihabwe icubahiro, izina ryawe nirishigwe hejuru, izina ryawe nirivugwe hose, kuko uri Imana y'agakiza kacu, uri Imana umugisha wacu, uri Imana y'igikundiro. Erega ni wewe wakoranije ikoraniro ryose, umwana w'umuntu ntiyari gushobora gukoranya ikoraniro. Nico gituma tukudugirije amashimwe na yawe Yesu Kristo. Kandi mwami wacu Yesu Kristo, iri koraniro ryiza ryakoranijwe no kugaburirwa nawe, kugira ngo rije rimwe ku majambo yawe. Turongeye kurisabira mwami ngo mwemu wawe yera tambatamba aha hantu, mwemu wawe yera agaragara aha hantu imbere ya vyose mwami. Imitima y'abantu bose baraha tuyishize mu maboko yawe, ngo yongere yezwe kandi tunganywe n'amaraso yawe, mw'izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu mugoroba mwiza, buri muntu wese yongere kumva inzara n'inyota y'amajambo yawe, imitima yaje kaburorere zifatwe mpiri mw'izina rya Yesu Kristo. Turimuje bitakuvako, imwe mu mbi zifatwe mpiri mw'izina rya Yesu Kristo. Bya bitero by'abadayimoni turavyimuje mw'izina ryawe ryera Yesu. Dusengeye mwami uyu umwanya mwiza tugiye kujamwo, turasengeye umukozi wawe agiye kwinega imbere y'ishengero, wabwira ishengero ico wamutumanye mw'izina ryawe ryera. Turamusabiye ubushobozi buva mu ijuru, ngo ntagabanye cyangwa yongere kuco wamuhaye. Natwe duhwekereye imbere yawe, turiteze kumva ico tugomba ko, ni mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ageze ko twumva Imana duteguriye kuri umugoroba. Turaye ikaze Mwarimu Barthelemy adushikirize Imana ashize ku mutima wiwe. Kaze. Yesu Kristo nashimwe, umwami nahabwe icubahiro. Ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twongeye gushimira Imana kuri uyu mugoroba mwiza dutewe iteka n'Imana ngo duhagarare imbere y'ubwoko bw'Imana, ishengero rya Kristo cyangwa umugeni wa Kristo. None rero tumaze kumva ibitari bike biciye mu buhanuzi bw'indirimbo z'abaririmbyi, ariko intumbero twayumvise. Amajambo hanini akurikirana n'urubanza duherukamwo cyangwa umunsi mukuru wambaye w'ishengero, kuko Pasika nihera kubw'ishengero rya Kristo, kuko ibikorwa vyose mu ishengero niyo vyeneye nako, kuko niyo nsinzi yacu, niho ishengero ryavutse muri Pasika gene. N'ibintu vyinshi twovuga bijanye n'ubwo rubanza ruhambaye cyangwa iyo munsi mukuru uhambaye. Hanyuma tumaze iminsi twigishwa ibitari bike, uko yatanguye guhera mu isezo ya kera gushika ujya munsi nyene w'intsinzi yacu. Kandi nico kituremesha cyane, kitwemeza yuko cyangwa turushije abandi babizera ibindi, kuko uwo mwami wacu twebwe twizera ni muzima, yarazutse. Ariko hari abandi bizera
abakiri mu kuzimu n'ubu batarazuka uca wumva abo bazojahe uwo bizera akaba akiri mu kuzimu ariko uwacu yarazutse kandi amaze kuzuka reka tuvugane ibikurikira kuko amaze kuzuka ijambo nyamukuru twumvise n'uburyo yiyeretse cyane cyane Maria Magdalena n'ibitangaza byaciye bikoreka Yesu Kristo amaze kuzuka tugomba tuvugane ikimazi cyo kuzuka kwa Yesu Kristo kuri twebwe kuko inyuma yo kuzuka kwiwe hari abandi yashishikaye kwiyereka turabona ko yiyeretse intumwa ziwe n'abigishwa biwe naho tugenda twumva ko abigishwa ariko tugomba hari itandukaniro ry'intumwa n'abigishwa kuko intumwa ziwe nibyo tuza kumva hano zari 12 nizo za ntumwa za Kristo kuko nibo bagendanye nawe baramubona basangira nawe baraganira gushika hapfa babazwa gushika nukuzuka nugupfa kwe nukuzuka intumwa ziwe niho zari zive mu batumwe nabo nyene barimwo bamwe 12 nibo bitwa intumwa mugabo hariyo n'abigishwa kuko turabona hariyo n'abandi bashika 70 n'abandi barenga kuko n'igihe yaduga hariyo abagabo twumva barenga 500 abo bose rero benshi babaye abigishwa ariko nabo nyene bagiye bamamaza ubutumwa bwiza none rero reka dusome tubaze twumve ikimazi cyo kuzuka k'uwo mwami wacu Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwese na Yohana 16 dusome 16 duhera ku murongo w'indwi n'umunani niyo tugiye kuvugana ko amajambo y'ikimazi kuri twebwe cyo kuzuka k'uwo mwami wacu indwi gushika ku munani havuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe ariko ninagenda zomubarungikira uwo niyaza azohinyuza bisi abemeza ivyicaha n'ivyo kugororoka n'ivy'amateka Imana idufashe reka tubazugarukize ngaho twari kubandanya buryo Yesu agiye asobanura ariko reka tugeze ngaho twumve uyu mwami wacu Yesu Kristo nguko twumvise amaze kwiyereka Maria Magdalena ngo bugorovye Yesu amaze kuzuka hariyo abigishwa nguko twumvise korale ya mbere baririmbye mu bigishwa babiri baba i Yerusalemu bari mu bantu bababayeho Yesu yapfa kuko bari biteze ko Kristo ko yaje bobo bakaba baramwizeye bagiye guhabwa kuganza n'ibindi agiye kuba umwami nabo bazohabwa ibindi bintu byo mu isi uko bari bavyiteze
ivyizigiro vyabo birapfuye, nabo nyene barihebura bava i Yerusalemu bafata urugendo bati reka twigire, uwo twari twiteze twari twizeye twari inyuma yiwe karabaye. None rero bamaze kugenda bari mu nzira, bagenda bihebuye, biganyira, bidodomba, babuze amahoro, bagera baca imanza, baturabona abo bakuru b'amadini, abo bafarisayo, abo baherezi. Urabona uyu Yesu wacu yajya umugira neza, akiza abagwaye, agaburira abantu imitsima, akagira gutazura n'abapfuye. None baramugandaguye, none mbese reka twigire dusigara ngaha dukora iki? Bafata inzira ngo baja muri icyo gisagara c'Emawusi. Ni nko kuva ngaha gushika nko ku Muzinda, kuko bavuga ngo urugendo mu rurimi rwabo stadiyo 60, hakavuga ko ni nk'ibirometero 11. Muca mwumva ni nko kuja ku Muzinda. Bagenda bidoga, bidodomba, babuze amahoro, bataye ivyizigiro, maze Yesu bwiwe ngo araza ajana nabo, ntibamumenya. Habaho ibibazo ati mbega mubabajwe n'iki n'ibiki, baramwitegereza bati mbega wewe ntuzi vyabaye, reka wewe uri umushitsi, turakubonye kuri umushitsi, sizi ko wajuva hehe. Bakigenda basobanura ivyanditswe amaja, abaremesha, abahumuriza. Kuzuka kwa Yesu intumbero niyo kuremesha ishengero, guhumuriza ishengero ryari yabuze amahoro. Amaze kubiyereka, amaze kubayishurira ivyanditswe, ngo bariko barajana mu nzira, ngo imitima yabo ngwiguma iguruguma, bumva ivyo ababwira mugabo ntibabitahure. Gushika bashika ahantu basembereye, bagiye kugira ngo Yesu abera nk'ubandanya ijambo, ngo baramugobera ngo gumana natwe, kuko bwije gumana natwe. Yesu yumva bwire bamugobereye, ingene bamwingize, acaremera jana nabo. Yesu ahabwa icubahiro. Amaze kugumana nabo, gikuru rero Yesu acarabiyereka, amenya yuko barushe, acamenya ko bashonje. Ico yaciye akora, yaciye abagaburira, hajana umutsima ngo arawuhezagira, arabaha, barajya, bajeje kurya, ngo uruhuri ruva ku maso, baca baramumenya, aho nyina ngo carakamangana. Shengero ry'Imana, Yesu nitwamugobera ngo agumane natwe, ntashobora kwanka. Abamugobera, abamwinginga, yemera kugumana nabo. Kandi Yesu agumanye nawe mwene data, acamenya ibibazo vyawe, acagukemura ibibazo vyawe, acaguha amahoro. Kandi bamaze kumuhishurirwa, bamaze kumumenya uwo ari we, baramubura. Nta kindi bakoze, ntibagumye hahandi, baca basubira hehe? I Yerusalemu. Urugendo rwabo ruba rugarukiye aho, baca barasubira inyuma, baja kubwira intumwa inkuru nziza, kuko bariye, bahaze, baremeshejwe, baronse amahoro, barishuwe, bagenda banezerewe, uruhuri rwabavuyeko. Bashitse basanga za ntumwa, umve, basanga ari za ntumwa aho ziyugaraniye mu mazu, kuko Yesu amaze kuzuka cyangwa amaze gupfa, za ntumwa ziwe baciye biruka bose baja kwiyugaranira mu mazu. Bariyugaranirayo, bataye ivyizigiro, bari mu mubabaro, nta kundi bihebuye,
bati natwe bava badusanga ngaba tugandagure none nakundi reka twugare amakare bashirako barugara n'ibihindizo bashirako banyegeye babuze amahoro abo basanga intumwa 10 izo ntumwa 10 bamaze kumva inkuruza basanga na Yesu yabiyeretse Yesu bwiwe yiyeretse bamwe 10 muri za ntumwa ziwe urumva yaje kwireka intumwa ziwe 10 murazi ko bari 12 Yuda abavamwo habasigara ari 11 kuri uyo mugoroba rero Toma nawe ntiyari kumwe nabo nibarige kurondera utwa suma sinzi Yesu arabiyereka asanga barijiriwe babuza amahoro bihebuye biganyira bidodoma biteze urupfu Yesu aseruka hagati yabo ngo amahoro be muri mwebwe ndabahaye amahoro aho nyine bashabaronka amahoro haleluya batangura kunezerwa mugabo barakekeranya bagira ubwoba ntibamenye uwo ari we ariko Yesu arabiyereka hati nimutinye kuko bari bive ko umuzimu ari ubinjiranye kuko inzugi zari zuge n'ibihindizo nta numwe yuguruye nta baza babona ari hagati muri bo habaramusa amahoro ikimaze kuri twebwe Yesu ari muri twebwe aduha amahoro haleluya ubwira mugeza uti Yesu aduha amahoro Yesu aduha amahoro amahoro adatangwa n'umuntu n'umwe adatangwa n'ubutunzi ariko amahoro y'Imana haruta uko yomenya n'umuntu wese niyo nabifuje ashibabira ubugingo bwanyu mu izina rya Yesu Kristo aho nyene baraba baranezerewe mu nyuma yaho turabona ko Yesu misiyo yari imuzanye aca arasubira arabandanya yireka kandi ubugira kabiri aca asanga 11 bakoranye Toma yari amaze kugaruka nawe aca araseruka kandi nka kwa kundi hata amahoro baranezerwa kuko babonye umwami Hacarabereka ati ngizi inkovu raba mu rubavu rwanje yabigize uko kubera Toma Toma carakanguka kuko bari bamubwiye ko Yesu yazuse ntiyavyemera ngo jewe sindavyemera nguko benshi ngo nawo bintera muri serumu mugabo wakora ko nongeko nise ko vyanditse niko abantu bakura kuvuga iya hakanye ikintu ati cyo kintu nawo bintera muri serumu siravyemera bishoboka na Toma niko yavuze na Yesu ataramwiyereka ate yo ashira mu rutoke no mu rubavu ngo yo Yesu wanje mwami wanje Yesu aramwitegereza ngo wijejwe nuko uko jeje rutoke mu rubavu no mu biganza Toma oya uko sukwizera hahirwa uwizera atazizongera gute kubona murazi gituma yabwiye Toma iryo jambo nuko Yesu yagomba aremu kwizera kwabo batarize kubona uteze ngo Imana ibazinyereke narabibona sinavyemera imaze hari abaje gusenga Mana nibe utwereke Mana unyereke Mana ndakubone unyihishurire Mana ugire gute none ataje ngo akwiye ugira gute none uko sukwizera baka ngurinde kubona ngurinde kubikabakaba sivyo ukwizera gusenyura imisozi icyo utabona cyakindi bavuga yuko kidashoboka uko niko kwizera Yesu agomba kandi gituma yagaye kwizera kwa Toma nuko Yesu yaragiye kuduga kandi akazogaruka kubana nabo kubana natwe mu buryo bw'impwemu amena
mu buryo bw'impwemu yuko atazosubira kugaragara mu buryo bw'iki bw'umubiri kuko yego babakuremwo uko kwizera maka Yesu barire kumubona none shengera none twebwe twizera ko Yesu ari hano kandi tutamubonesha amaso y'umubiri ntituvyizera amen amen Yesu ari hano Yesu ni muzima turabona ivyo akora n'ibitangaza akora ariko uwo kubwira ati nyereka Yesu ahari turabwira abantu ngo nuze wakire Yesu none akubwira ati none ariye ndamwakire wo mukura he ngaha ariko mu kwizera Yesu ari hano kandi abamwakiriye tumwakira mu kwizera tukizera mu kwizera n'ibitangaza akabidukorera tutarize kumubona nico gituma Yesu yabirese muri ubu buryo umve mu nyuma yaho no muri za ntumwa bahuye n'igeragezwa bahuye n'ibibazo gushikaho umwe yitwa Petero ubwiwe aravuga ati basha oya none tuzobaho gute ivyiyumvira by'ubuzima bwo kubaho ati none tuzobaho gute uyu Yesu sawa none twumva ko natwiyereza nkagomba cyigira mu ijuru none nta kundi sasa jewe Petero ati reka ndabaha imitwe bene data ndabaha imitwe naho yaduhamagaye jewe nari umurovyi yanguye inyuma y'ubwato ndiko niro twaroba amafi tukagera gute ariko yaramamagaye ngo heba ivyo heba nasoze bedayo ngo tugende naba Yakobo jewe rero ubuzima murabugoye ubuzima burazimvye raba niwishinga ngo ugumenga ngo Yesu jewe ndisubiriye kuroba uyo abaragi n'abandi urasoma neza ngo n'abandi kuri 21 Yohana 21 ngo n'abandi muri za ntumwa bati natwe turajana baca bariruka maka ku kiyaga ikiyaga cyitwa Tiberiya reka duhasome 21 gwera ku murongo wa mbere diye tugiye gusoma nase gusoma imirongo myinshi kuko ari umwanya muto cyane kandi kwa twibije urundi rubaza ruri imbere yacu 21 aha turabe uko ijambo ry'Imana litwereka 21 havuga ngo hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka bigishwa ukundi ari ku kiyaga Tiberiya kandi uburyo yiyerekanye n'ubu Simoni Petero ariwe na Toma ariwe Hasa bari kumwe na Natanayeli w'Ikana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba nabo bati natwe turajana nawe barikora batambukira mu bwato muri iryo joro ntibagira ico bafata kuko bagiye banyuranije n'umwami umviriza Yesu ashimwe ndimundega amatwi mumvirize mundabe murabino umve niwava aho Yesu yagushize ico Yesu yaguhamagariye ukavamwo ukiruka mu vyawe icambere iyo usezera nazokorera Imana gushika ngupfa canke Yesu aje ivyo ndivyo ababatizwa bose muri shengero rya Pentecote riko turahira iyo niyo ndahira ariko ugaca usanga rero umuntu jewe kubera ubuzima jewe ariko nare ndayihevye ntumbaze ari nta mwanya murazombara abashefu muri iyi minsi ndafatiriwe ubu nararose umutahe kuja i Dubai canke kuja Sizi hiyo
iyo nukuri mu mbabarira umwanya jewe ntaho sizi bizongora ndabona ko ubuzima bugoye muri misi na Petero ko byamugendeye baca baramukurikira ubigize uko ugati igikorwa c'Imana ukiruka mu vyawe Yesu wabiteye akagere ukwegera umuvumo n'ivyo bintu vyawe fumu ugenda atacuvuze canke sizi ko wobigeza mugabo sindagusavye ko wobikora ndakwingiza Imana izomenya uyo nyene kuko inzira z'Imana zirenga igihumbi zo gutabara bera haleluya rero bagiye kuko bagiye mu bugombe bwabo kandi mu buryo bw'umubiri ngo bakesha ijoro ryose burinda buraca urusenga barutereye mu bwato bibaye gutyo wanyuranije n'umwami n'igikere nticinjira muri urwo rusenga rwawe warondera n'igikere kisha gihunga n'imiserebanyi ntiyinjira nta n'ikintu kimwe cinjira n'ibinyamurobo biratinya ntivyinjira muri urwo rusenga wateze kuko wataye intumbero y'Imana rero muri make tugomba cyo dusenga Imana Yesu atarabiyereka kuko Petero amaze gusubira hariya ubwiza bw'Imana bwamuvuyeko ngo yagiye kuroba ngo ari gusa impuzu zamuvuyeko Yesu amaze kubiyereka arababara ati bana mbega ntacyo mwarose ati burize buca reka tugeze ngaho mu nyuma Yesu kubw'imbabazi ziwe bagirira imbabazi ati terera iburyo batera urusenga baca baroba amafi menshi arenga 153 ibifi binini none rero reka turangize dusenga Imana kuri iri jambo dusoma ngaha muri iki cete cyari kabikorosayi cyo dusenga Imana bene data dusenga Imana uce wibaza nawe twabanje kuvuga uburyo Yesu yatwiyeretse ikibazo cyo kuvuzuka kwiwe yaje isezerano kuronka umwisi ari we mpemu yera wo kudufasha no kuturongora kandi twaroze isezerano kuko amaze kuzuka yaciye aduga kudutegura aho tuzoba kuko iyo atazuka ntitworose iyo tuzoja acavuga ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana munyizere ngo umuhira kwa data hari amazu menshi kuzuka kwiwe cyo duhabwa isezerano ryo kuzoronka aho tuzobana n'umwami kuzuka kwa Yesu Kristo twarose ubushobozi bwa mpemu yera ngo uyo mpemu azobarongora abashitse kukuri kose none rero turagize abikorosayi igice cya 3 niyo tugiye kurangiriza kuko uwo Yesu amaze kwiyereka abari no mu rupfu rwiwe kandi niwe azuranwa nawe dusome 3 gwera ku murongo wa mbere nitubisobanura ko cyane tuca dusenga Imana abikorosayi 3 tugiye gusoma twumva ico havuga ngo none rero asango mwarazuranywe na Kristo murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye uburyo bw'Imana ico ni kimwe kurondera ibiri hejuru iyo Kristo ari mushira imitima kubiri hejuru nimukayishire mu biri mwisi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bushanijwe na Kristo mu Mana Kristo niwe bugingo bwacu niyerekanwa muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza hanyuma ivyo dusabwa nuko mwice ingingo hari ivyo dusabwa kwica mwice ingingo zanyu ziri mwisi ubushakanyi ibihumanya ukwipfuza k'umubiri ukwipfuza kubi kose n'ukwipfuza ivy'abandi niko gusenga ibigirwamana ivyo ndivyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa namwe mwabigenderamo kera hamwe mwaba muri vyo ariko noneho umve dusabwa kandi mwiyambure
ngo mwiyambure n'ibi byose uburake kujingitwa urwango rw'ubusa gucokorana kandi ntiyakagire amagambo mabi ateye isoni ava mu kanwa kanyu ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe 10 mukambara umubiri umuntu musha ahindurwa musha agira ubwenge amere nk'ishusho yuyamuremye aho ntiyaba umugiriki cyangwa umuyuda uwakebwe cyangwa utakebwe udebagura cyangwa umusigiti umugurano cyangwa uwidegembya Kristo ni byose kandi ari muri bose nuko rero nguko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi nguko umwami wacu yabahariye namwe abareko muharirana Imana ihabwe icubahiro Imana idufashe turarangije tugomeshe dusenga Imana nuko rero nguko ijambo ry'Imana rivuga Abanyefeso 2:1 ngo namwe mwari mupfuye mwishwe n'ivyaha vyanyu ariko yabagize bazima rero abo yagize bazima kabiyereka kabishurira abo nibo bazuranywe nawe ko twazuranywe na Kristo ngo twice ingingo zose z'umubiri zange zo mwisi twambare twumvise ibyo dukwiye kwambara n'ibyo dukwiye kwiyambura none rero ninde agomba gushira umutima kubiri hejuru uwumva ko yazuranywe na Kristo agomba gushira ubugingo bwiwe ku Mana arondera ibiri mu ijuru ndahaguruke kaze ndazoba ari umwe agomba gushira umutima wiwe cyangwa ubugingo bwiwe ku Mana agomba kurondera ibiri mu ijuru ninde humviriza agomba kwica ingingo ziwe zo mu mubiri cyangwa zo mwisi haguruka tugusenge